Niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igutohoreza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'ubutunzi, igisata c'inkino, igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Hano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Igitega abagize sesi, abagize sepi ndetse n'abajejwe intwaro bariko baratororokanya ibibanza bizoberamwo amatora yimirije yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu. Abajejwe ibikorwa vy'umurwi seni ku rwego rwa komine mu ntara ya Gitega, sesi ndetse na sepi bafadikanije n'abajejwe intwaro bari mw'isekeza ryo gutororokanya ibibanza bizokoreshwa mu kwandika abazotora, ari navyo bibanza bizohava vyemezwa nk'ibibanza bizoberamwo amatora ategekanijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu mu Burundi. Mu nama yaraye ibereye i Gitega ejo kuwa gatatu yo gutanga intumbero y'ingene abo begwa n'ico gikorwa bazofashanya, Prosper Nahorwamiye arongoye umurwi seni yabasavye gufata nkama ico gikorwa bakagikorana umwete, ubwira, ubwenge n'ubwitonzi kuko ngo ari igikorwa gifatwa nk'umushinge w'ibindi vyose bijanye n'amatora bizokurikira. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido wija kure. Nayo kandi hari ibigiye gushirwa mu ngiro vuba kugira ibiza n'ingwara vyiganje bitorerwe inyishu. Kugara ububare butagira ubuzu bwa surwumwe n'uburiro butagira isuku hamwe no gutuza ingeso y'ubumaraya ibangamiye ubuce bumwe bumwe bwo muri komine Ntahangwa mu gusubiza abimukira babukora iyo baje bava ni bimwe mu ngingo zigiye gushirwa mu ngiro mu ntumbero yo gutuza irandagata ry'ingwara y'ibihara vy'inkende riri ku muvuduko muri komine Ntahangwa. Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura yabishikirije mu nama yakoresheje abarongoye abandi mu ntwaro, umutekano n'abaserukira amashengero kuri uyu wa gatatu Nyakanga 2024 kuri zone Kamenge. Ni mu gihe ku bantu 331 bari bamaze gutorwa iyo ngwara gushika ku wa kabiri Nyakanga 2024, igisagara ca Bujumbura kiza imbere aho hamaze gutorwa abarwayi 194. Muri abo 151 bakaba baratowe muri komine Ntahangwa. Nk'uko bishikirizwa mu cigwa catanzwe na muganga Liliane Nkengurutse akora mu kigo kijejwe kugenzura ibiza n'ingwara z'ivyaduka, ahavuga ko iyo ngwara yaje hari hasanzwe haheze ikiringo c'umwaka n'amezi 9 hagaragaye ikiza ca korera, ngo naco nyene iyo komine niyo ifise ibitigiri vyinshi vy'abagwayi. Vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido wija kure. Nayo kandi abarwizatunga bakorera hamwe ngo bakwiye guhabwa uburusho uwikorana hakajaho ingingo zitamworohereza. Umunyamabanga mukuru w'ikigo CFCIB Denis Nshimirimana yasavye ikigo kijejwe korohereza abanyamitahe ADB guha uburusho abanyamitahe bakorera hamwe kugira bahimirize abarundi bikorana badashima gukorera hamwe n'abandi. Nshimirimana yasavye kandi leta y'u Burundi gushiraho amategeko atorohereza abanyamitahe bikorana mu ntumbero yo kubahimiriza kuja hamwe n'abandi mu gukora imigambi y'iterambere. Uyu mugabo ibi yabivuze afatiye ku badandaza b'abarundi usanga umwe ashinze ibotike cange akabare ahantu
bukeye ugaca usanga iruhande yiwe abandi bashizeho ibidandazwa bisa n'ivy'uwa mbere. Vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mu kanya mu buryo bw'idonido wija kure. Nayo kandi Ngozi Buramatare harabeshuza ibihuha bivuga ko hari igitoro ca magendu cafashwe. Inyuma y'aho amajwi n'amasanamu hamaze iminsi ahanahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi avuga ko hari ibitoro vya magendu vyafashwe n'umushikirizamanza akukira sentare isubiramwo imanza y'Ingozi, Buramatari nawe akagerageza kumwumvisha ko yobisubiza bene vyo, Buramatare yabibeshuje. Desire Minani Buramatari wa Ngozi akaba avuga ko ico gitoro cafashwe cari kigenewe uwujejwe gucandaga ibitungwa muri komine ya Mwumba, kandi ko abari muri ico gikorwa bari bafise uburenganzira bahawe n'umushikiranganji w'amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka bwo gutwara ibitoro mu mabido. Sayo gusa, vyinshi kuri iyo nkuru ni mu kanya mu buryo burambuye wija kure. Nayo kandi umwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025 uzotangura kw'igenekerezo rya 16 Nyakanga 2024. Amanota 68 ku majana abiri, ni ukuvuga ibice 32% niyo asabwa kugira ngo umunyeshure yakoze ikibazo co mu mwaka w'icenda co mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024 yimuke mw'ishure y'inyuma y'ishure shingiro. Ku banyeshure 79,887 ibice 79.8% baragitoye, nayo abashika 16,097 nabo barananirwa, ni ukuvuga abanyeshure 135 kuri buri komine canke 5 kuri buri mutumba. Intara yabaye iya mbere ni Karusi yamenyesheje ku bice 97 n'ibice 17%. Iya nyuma ni igisagara ca Bujumbura camenyesheje ku bice 67 n'ibice 53%. Komine Ntahangwa nayo ikaba yarabaye iya nyuma mu makomine yose, aho yamenyesheje ku bice 60 n'ibice 66%. Ibice 70% navyo bikaba vyarafatiweko ku bazokwiga mu mashure y'akarorero. Amanota 101 ku majana abiri nayo yafatiweko kugira ngo umunyeshure aronke uburenganzira bwo kuja mu mashure y'indaro. Ibisata vy'ubuhinga, indimi, ibiharuro n'ukwigisha ngo niho hasigaye ibibanza. Ni mu gihe ngo muri uyu mwaka mu mashure y'indaro hiyongereye ibibanza 5,000 ugereranije n'umwaka uheze. Abanyeshure b'abatwa bashoboye kuronka amanota 68% bakaba bafise uburenganzira bwo kwiga mu mashure y'uburaro. Ni mu gihe 120 bakoze ico kibazo bayashikanye. Umushikiranganji w'indero François Havyarimana akaba yarabishikirije mu kiganiro yatanze ku bamenyeshamakuru ku mugoroba wo kw'igenekerezo rya 2 Nyakanga 2024, aho amenyesha ko batadugije ibitigiri vy'abazokwinjira mu mashure y'uburaro gusa, ariko banaguye n'ingene ubuzima bw'abazokwigayo buzoba bumeze, kuko ngo bamaze kwongereza imatera zingana n'ibihumbi 8 kandi batanguye no kwagura uburaro bumwe bumwe. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mu kanya mu buryo burambuye. Sayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido wija kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko abagize sesi, abagize sepi n'abajejwe intwaro bariko baratororokanya ibibanza bizoberamwo amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Abajejwe ibikorwa vy'umurwi seni ku rwego rwa komine mu ntara ya Gitega, sesi na sepi bafadikanije n'abajejwe intwaro bari mw'isekeza ryo gutororokanya ibibanza bizokoreshwa mu kwandika abazotora, ari navyo bizohava vyemezwa nk'ibibanza bizoberamwo amatora ategekanijwe mu mwaka w'ibihumbi 2025 mu Burundi. Mu nama yarayibereye i Gitega ejo kuwa gatatu,
ryo gutanga intumbero y'ingene abo begwa n'ico gikorwa bazofashanya. Prosper Nahorwamiye arongoye umurwi seni yabasavye gufata nka nkama ico gikorwa bakagikorana umwete, ubwira, ubwenge n'ubwitonzi kuko ngo ari igikorwa gifatwa nk'umushinge w'ibindi vyose bijanye n'amatora bizokurikira. Hitezwe ko ibibanza bizotororokanywa bizoba bikwiye kandi bishobora kwakira abarundi bose bakwije ibisabwa bazokwitaba amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu. Bino bibanza biriko biratororokanywa hisunzwe ingene inzego zizotorwa, aho ku mitumba n'amakaritiye hazotorerwa abajenama b'imitumba n'amakaritiye, ku makomine hakazotorerwa abajenama b'amakomine, naho ku ntara hakazotorerwa abashingamateka n'abakenguzamateka. Kino gikorwa kiriko gikorwa kandi hisunzwe itegeko rishasha inomero 1/5 ryo kuwa 16 Ntwarante 2023 ritunganya gushasha igitigiri c'intara n'amakomine, amazone, imitumba n'amakaritiye. Mwomenya ko kubw'iryo tegeko imitumba n'amakaritiye vyavuye ku bihumbi 2,911 bikaja ku bihumbi 3,048. Zone ziva ku 375 zija ku 451. Amakomine nayo ava ku 119 aja kuri 42. Intara zica ziva ku ntara 18 zija ku ntara 5. Nayo mu yandi makuru kandi nuko womenya ko hari ibigiye gushirwa mu ngiro vuba kugira ibiza n'ingwara vyiganje bitorerwe inyishu. Kugara ububare butagira ubuzu bwa surwumwe n'uburiro butagira isuku hamwe no gutuza ingeso y'ubumaraya yibangamiye ubuce bumwe bumwe bwo muri komine Ntahangwa mu gusubiza abimukira babukora iyo baje bava, ni zimwe mu ngingo zigiye gushirwa mu ngiro mu ntumbero yo gutuza irandagata ry'ingwara y'ibihara vy'inkende riri ku muvuduko muri komine Ntahangwa. Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura yabishikirije mu nama yakoresheje abarongoye abandi mu ntwaro, umutekano n'abaserukira amashengero kuri uwu wa 3 Nyakanga 2024 kuri zone Kamenge. Ni mu gihe ku bantu 331 bari bamaze gutorwa iyo ngwara gushika ku wa 2 Nyakanga 2024. Igisagara ca Bujumbura kiza imbere aho hamaze gutorwa abarwayi 194. Muri abo 151 bakaba baratowe muri komine Ntahangwa nk'uko vyashikirijwe mu cigwa catanzwe na muganga Liliane Nkengurutse akora mu kigo kijejwe kugenzura ibiza n'ingwara z'ivyaduka. Aho avuga ko iyo ngwara yaje hari hasanzwe haheze ikiringo c'umwaka n'amezi 9 hagaragaye ikiza ca korera, ngo naco nyene iyo komine niyo ifise ibitigiri vyinshi vy'abagwayi. Muri iyo komine amazone ya Kamenge, Kinama na Gihosha niyo abangamiwe. Muri Kamenge karitiye Mirango ya mbere n'iya kabiri hamwe na Gituro nizo zibangamiwe. Muri Kinama habangamiwe karitiye Buhinyuza ndetse na Bukirasazi. Muri Gihosha habangamiwe Gihosha Rurare. Muri Buterere naho hakaba hamaze gufatwa amakaritiye yose. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana agahumuriza abanyagihugu ko bagiye kuvugana na Regideso hamwe n'ishirahamwe Amazi Water kugira ngo harwizwe amazi meza. Ngo hagiye kandi kwimbwa n'ubuzu bwa surwumwe rusangi ahashoboka hose, agakebura n'abambarana impuzu nk'imvutano kwiyubara bambare izabo kuko ngo bataba bazi neza ko zamesuwe bikwiye. Ni mu gihe uwanduye ingwara y'ibihere vy'inkende impuzu co kimwe n'ivyo aryamyeko baca babita. Ariko kandi iyo ngwara umurwayi ayigendana iminsi 21 itaragaragaza ibimenyetso. Akabona ko hakwiye kwigwa n'ingene abagemurira abarwaye bokoresha amasahani akoreshwa rimwe gusa. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa
ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza ndakwifurije kubandanya uraroranirwa kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza